igorero witwa Iwan Garcia, mu mutima defense Eric Garcia, Ronaldo Rojo, akabiri witwa Joe Cancelo, gateri Gerard Martin, akati mu witwa Marc Bernard, Dani Olmo, Frank De Jong, hama ku ruhande rumwe yari Lamine Yamal, urundi rwa gatatu yari Rashford, batakisha witwa Robert Lewandowski. Abantu bakiri bari banatanguye ku mpande zose ko ari zibiri ku munsi w'ejo. Twinjira neza urukino rwo ku munsi w'ejo. Twavuze ko Albacete yarangije match ifite 76. Ego. FC Barcelona iza kurangiza ifite 74. Twinjira neza mu rukino, twumvise bakibatanguye, twumvise ivyabaye, twumvise ibitsindi ngene vyinjiye, tugende kuraba rero vyaranze urukino ku munsi w'ejo. Urukino rwo ku mugoroba w'ejo, Barcelona itsinda Albacete. Mwari murubonye gute? Mwari mubonye mwishusho imeze gute? Houston ni match ya Barcelona. Twavuze ko Real Madrid yo vyayinaniye iza gutsindwa itsindisha kuri 2, ariko Real Madrid nayo Barcelona ku mugoroba w'ejo iza gutsindwa itsindisha kuri bingahe kuri 2 kwa kimwe, ariko bigaragara bavuga ngo ni Barcelona yatsinze mu kana nyene. Hari ukuntu twabona ko ikipe ya Albacete nayo nyene yari yatatu ko yatsinze itsindo yongera banacanka match ku munsi w'ejo. Wari ubibonye mu shusho novuga ngo imeze gute bwana Houston hamwe na Robert atakubanagira ko nawe. Ego. Mu majambo make novuga ati narembonye match nziza cyane, match iryoshe. Match umugwa FC Barcelona wagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo batahukane insinzi bisange muri indi stage ikurikira. Numugwa wa Albacete wari wasa n'umugwi novuga tuteranye ubwoba kuko waruka gukuramo imigwi AKOMEYE yo muri La Liga, wakuyemo umugwi wa Villarreal urazukuramo umugwi wa Real Madrid. Ubundi na FC Barcelona bategeza kugenda bavuga ati nitwazana blague ngaha dutegeza kuhahurira n'ibibazo. Vyanatumye rero mbona umumenyeza Dieter Hansi mu rutonde yagerageje gutanguza mu kibuga rwa rutonde rugaragaza ko FC Barcelona baje bafashe runo rukino nkama. Choni chambere hamicha kabiri ni Albacete nabo nyine bagerageje kwerekana kakaranga kabo no kuyagara ko ati twe turi muhiya dutegeza gukora ibishoka byose kuko yukoze byose birakunda. Twarakoze kuri Villarreal turabakurayo, turakora kuri Real Madrid turabakurayo. Eske kuki bitokunda kuri FC Barcelona? Bivuze gute rero bamaze kugira confidence twara kuri Villarreal dukwa Real Madrid na FC Barcelona birashoboka. Vyatumye rero tubona urukino ruryoha. FC Barcelona byabasabye gukosha ingufu zabo zose zishoboka kugira ngo batahukana insinzi imbere ya Albacete, ndetse na Albacete nabo bakoze ivyabo kuko nabo nyene twoza kubaryamira cyane. Nabo nyene batanze akazi gakomeye cyane, ariko ni FC Barcelona yakinye wa mukino wayo nyene. Ni FC Barcelona yakinye wa mukino wayo. Tutarinjira ibyina ngo tuje ku mukinyo umwe. Ubundi FC Barcelona yakinye umukino wawo nkuko dusanzwe bamenyereye. Kandi ugatse ukanaraba na possession de balle FC Barcelona iri hejuru cyane ibice 74 kuri 26 bya Albacete. Muri rusange novuga ati FC Barcelona yerewe kandi yakinye umukino wayo byawereye byanakunze. Robert ati Houston avuze ngo vyayereye yerekana match novuga ngo nziza, ariko n'ikipe FC Barcelona vyagaragara ko nayo nyene aho yakinye. Narabonye amapota amwe nariko nabonye imipira imwe ya Albacete zikiratera ugasanga ko ati nyuma y'igori hejuru bigende gute ibitandukanye. Aho twanabonye nonesha tuza ko turija ku ma performance yamwe bakino vuga ngo bino kipe yitwa FC Barcelona tuza kudondagura amazina atandukanye, ariko nawe ivyo wari ubonye ku rukino bakina na equipe yitwa Albacete nkuko yakuyemo equipe yitwa Valencia ikuramo equipe yitwa Real Madrid. Abantu bavuga ngo co bari co gice kuvuga ngo FC Barcelona nayo nyene ishaka kugenda handika sayiranyereye. Ubwo nawe match ku munsi w'ejo waribonye gute? Barcelona yo yarushijiki equipe yitwa Albacete umugoro wa ku munsi w'ejo. Bwa mbere nakivuze ku munsi ugeti icyo no kwita forme y'umugwi wa Barcelona urebwira ko ari club iri favori cyane imbere equipe ya Albacete. Ati mu byukuri Albacete na muri deuxième division vyagaragaye ko yavuye ku 17 ibi ya 12 nubwo ngo nayo forme yaraduze, ariko mbega ubwiza bwa kinyi FC Barcelona tubuze ku munzane n'ubwiza bwa equipe ya Albacete. Yes. Uraza kwita ubona automatiquement club iza kuba iri favori usumba yindi ni Barcelona. Kuni club nkuru imaze kubikina wanashaka iri ni kuri calibre ya club meza 10 ya mbere ku isi. Muri 10 ya mbere ku isi Barcelona irimo na washaka 5 za mbere ku isi irimo. Muri ico gihe rero bwana Ridike vyari bizi ko mu buryo bwa dominance muri ball possession ko Barcelona ko ari hejuru cyane gusumba equipe yande ya Albacete. Byanagaragaye ko equipe ya Barcelona muri bwa buryo bwa filosofi yabo gukina umupira kino kwita tic tac babikoze mu buryo bwiza bakina umupira mwiza baza kubikora. Muri bwo 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 kwataka baza gutsinda ibitsina bigira kuri 2 wanashaka na cyatatu bagitsinze cya Ferran Torres, ariko yari offside of course birumvikana. Ariko ndakunze kuvuga ikintu kimwe icyo no kwita competition majeure nicyo twita championnat bitandukanye uburyo bw'imikinire uburyo bikinamwe biratandukanye. Utse kubera iki icyo bita championnat ushobora gutakaza match no munsi ugategura match kuri kirukaza kwitwara neza, ariko competition majeure bigusaba kwa muri mwiza match kuri match. Iyo equipe nka Albacete guteguye neza iragutsinda urataha.
kandi ntuzovuga ngo tuzosubira guhurira hajya imbere ngo nkosora amakosa nakoze urataha ukagenda ni ukuvuga ngo utegura match en cause et en conséquence kugira ngo wirinde kuza gutakaza imbere y'imigwi runaka. Barcelona ni nziza mu buryo bwa performance, Barcelona ni nziza ifite umumenyereza mwiza, ni Barcelona ni nziza ifite abakinnyi bameze neza cyane. Ni ukuvuga ngo muri rusange ino ekipe ya FC Barcelona uza gusanga ari umwe mu migwi wubakiye ku kintu kwita collectivité idasanzwe. Muri icyo gihe rero iyo uhuye na Barcelona ibigaragara ko iri collectif muri bwa buryo bwabo biraza kuba bikomera buri club bahuye nayo. Iyi ekipe nagize kuvuga ikintu kimwe, iyo ugomba gukina na Barcelona itsinde urayinanize, gerageza ku block cyo kwita mediane yabo. Buri gihe Barcelona ni mediane abikinye automatically uza kwisanga batakade, kuko ni ekipe ubona ko mu bwubatsi bwabo ni ekipe bakira hagati mu kibuga kandi kibikora mu buryo bwiza. Namye ndabajyari icyo nakwita ibiharo by'abakinnyi batandukanye bakina ekipe ya FC Barcelona, ndavuga ngo ni ibintu biri exceptionnel. Uti kubera iki? Nashaka ndakubwira ko bwana Ridike uno mwaka w'inkino mu mugwi wa FC Barcelona bafite abakinnyi bagera kuri 6, bafite ibitsindo gura ku bitsindo 10 kuduga tuti competition confondue. Ferran Torres 16, Lamine Yamal 15, Rafinha 13, Lewandowski 12, Firmino Lopez 10, Marcus Rashford 10. Aho ni mu bitsindo. Mu assist kurumva Eko bafise abakinnyi bagera kuri 5 bahera ku mase 8 kuduga. Lamine Yamal 12, umusore bita hariya Firmino Lopez 11, Rashford 12, Pedri 8, Frankie Dong 8. Abandi baraho 5, 4, 3, 4. Urumva ni equipe bigaragara ko iri correct uri mukinyira participe. No kuvuga ngo baregeranye nka bose nta mukinyi n'umwe aza gutembera cyangwa nta mukinyi uvuga ngo ari ngwiza murongo, ahubwo bose barakontribua mu rukino nimba ari gutsinda ibitsindo bitandukanye. Urabye guhera mu defense n'abandi batandukanye. Urakoze cyane. Kuvuga ngo ino club bigaragara ko ubwiza bw'abasi ku mukinyi umwe ntibizengura Lamine Yamal dutsinde ngo nakanazotsinda. Azogutsindira Rashford, Firmino Lopez agutsindire, uyu mukinyi bita Rafinha agutsindire. Bigaragaza iki? Bigaragaza ko ino club usivye utunenge tubona ko twatari mu mugwi ndani dushobora kugaragaza ngo ino equipe iri turaduta kubera ko hari utunenge tuyibona ko ni equipe bigaragara kuza kuyizibira biragoye. Nigeze kubwira ikintu kimwe bwana Ridike, biroroshe ko Barcelona ibona mu gitsindo, ariko nawe biragoye kujya kuyizibira ntikibonemo. Biba bigoye, ifise attaque iteye ubwoba. Nuvuga urayikibonamo nawe, ariko nawe nufise icyo bita garantie kuzibira equipe FC Barcelona ngo ntigutsinda igitsindo. Ushobora gutsinda nka kimwe ugasanga nabaguhaye nka 4. Nuvuga ni ya equipe yamaze kuva donc yamaze ko muri vya bintu byayo kuva ni equipe muri philosophie yabo ikintu cyo kwita jeu offensif. Bacaronka na right man wa mugabo azi kukina iyo jeu yo ko offense bita détente fric. Twabigarutse ko twavuga wa mugabo azi kumenya mbega ni gute nubaka attaque yandite ubwoba. Buri gihe ugiye kureba equipe ya Barcelona ni equipe nako ubwugarizi bukigira bumera neza. Twarabivuze mu biganiro biheruka tuti ngo bafise kabiri mubi, bafise gatatu ameze neza nkuko byari bikwiriye. Aho ndavuga Jire Kunde ba Barde batandukanye mugabo ugasaba bafise mediane nziza bakagira na attaque nziza mugabo twabisubiyemo turavuga tuti Barcelona nimbari arani komeye attaque na mediane mugabo kuba ratero hoho ni ikintu kitameze. Mbe mwarabonye Jire Kunde amaze kwinjira imipira y'ikiraca ku ruhande rw'iyo nubundi ku munsi wejo ikiye gitsindo ca equipe ya Albacete ngo yaritsinda habuza akantu gato yari offside bari batumbeye na Jire Kunde. So nubwo ngo ugiye kura mu buryo bwo gutsinda ibitsindo ni equipe ya Barcelona bamaze gukora clean sheet 11, bamaze gutsinda ibitsindo 99, bamaze gutsinda ibitsindo 41 mu nkino 34. Ariko urumva ko batsindwa ibitsindo byinshi nabo barabitsindwa ariko batsinda byinshi. 9 na bingahe 99 banza gutsinda mu nkino 34 batsindwa 41. babura mu igitsindo kimwe ko kwizijana. Urumva bamwe igitsindo kimwe ko bakwizijana nta nkino 50 barakwiza. Bigaragaza iki mu by'ukuri icyo no kwita ubukomezi bwa Barcelona buri kuri attaque, ariko faiblesse yabo ikaba ikubwugariza. Tujye gukomperetsa na bintu bigira kuri bityo kuvuga ngo iyo ufite ubusatirizi bwizogira ubwugarizi bubi muzoro nka 3 ari gikombe muzokibura. Uti kubera iki? Mutama Alex Ferguson jina mufata nk'umumenyereza isi y'umupira w'amaguru yatunze yavuze ati mu by'ukuri iyo ufite equipe équilibrée haba mu bwugarizi bigufasha igikombe byoroshe. Ni ukuvuga ngo defense nzima igufasha gutwara igikombe,
mugi attaque nziza ikurondera amanota agera kuri 3 nukuvuga bishatse kuvuga iki nimba attaque itsinze igitsindo defense imenye icyo kukizibirira defend hariya neza nukuvuga ngo sinzi igitsindo defense ire kuri natanze akaronda avuga ku mwaka wese w'inkino muri equipe FC Barcelona yahemukiwe cyane n'ubwugarizi kuko equipe ya Inter de Milan yatsinze equipe ya FC Barcelona ibitego biri mu gice cya mbere Barcelona ikora comeback itsinda n'icya gatatu ariko kubera ko ubwugarizi ari bubi ihita riseda irabirikura equipe biratashe nukuvuga ngo attaque yagerageje kuri ibishoboka bizugira ngo ironka 3 ariko defense nayo irarikura yataragenda irabononera nicyo tubona kugiye ngo defense aba defense gufasha gutwara igikombe mu attaque gufasha kuronka amanota agera kuri 3 mbega atatu yabonetse ni bande bakuza kugira ku defense kugira ngo ahagume n'aba defenseur rero muri equipe ya Barcelona ni equipe bigaragara iyo offense ni nziza mu buryo bwo offense itsinda ibitego byinshi ariko nayo ni equipe yankese ibitego nakubwiye ngo nimba uri umuntu yoba bettinga ku nkino za Barcelona genda ukiremo ko Barcelona igitego nta munsi kibura igize clean sheet ni surprise ni equipe buri kagwi kose kaza kayino mu igitego ariko nayo ni iri fo ko offense kaza kubibona mugabo navuze ngo ubu bwiza bwabo bwo kuza gutsinda imigwi bigaragara kiri hagati n'akatiri middle class uzobikora mu buryo bwiza unayitsinde ariko hahandi hakomeye hamwe na club ize kudefana kabazi no kwataka izo gutsinda ico gitego nawe ukibone ikubonemo ikindi uzohita utaha nkuko byagenze kuri Inter de Milan nibwo bwa mbere amateka y'umupira w'amaguru bona ridike equipe itsinda ibitego bitandatu igasezerwa muri kimwe cya kabiri gishiri cyanyuma nibwo bwa mbere baye kuri Barcelona nta wundi mugwi ku mateka ya football muri Ligue des Champions ivyo nibireba ko muri kimwe cya kabiri gishiri utsinze bitandatu utsinzwe indwi ubundi nako ndanakurabira canke ndabi bitsindo equipe ya Barcelona nagize ama clean sheet ni gihe yakina nino equipe ya Real Oviedo hari muri La Liga batsinze ibitsindo ku busa bakina na kipe ya Racing muri Copa del Rey nyene batsinze kuri 2 ku busa batsinda kipe ya Atletico Club 5 kuvuga ngo 5 ku busa za Villarreal rega buri yaregene banabitsinda rega rega nama clean sheet bakora buri batsinze kipe ya Osasuna 2 ku busa batsinda Guadalajara 2 ku busa batsinda Villarreal 2 ku busa batsinda Espanyol Barcelona 2 ku busa batsinda Atletico Club 5 ku busa bongera batsinda na Racing ibitsindo 2 ku busa ahandi na Real Oviedo ibitsindo bishika kuri 3 ku busa iyo bagutsinda baragutsinda rero bagira iki mugabo biragaragara ko hamwe na hamwe kwa Real Madrid ho turabingene babatsinze batsinzwe 3 kuri 2 hari batsinze 3 kuri 2 Sociedad iyo yarabatsinze suraba birababonamwe 2 na Copenhagen yabonamwe nuvuga ngo igitsindo hari umva ko ari ya equipe nuvuga na nyene naho uvuga ngo iratsinda cyangwa ngo iratsinda mugabo nayo nyene ubundi mwigo iratsindwa mugabo genda kuraba Bwana Robert na Justo ama equipe batsinda bigaragara ko ari bitsindo uvuga ngo canke bagize clean sheet batazi bitsindo ni ama equipe bigaragara ko mengo na ama equipe itwa ko abayabaye niko umuntu ushaka ko aravuga kugeza muri kano kanya tuna Valero neza kuri no CJ ya Barcelona tunje no bindi ruvango bitandukanye tuje cyane ku ma performance ruvango zatwarabonye umugorono uvuga ngo wejo equipe yitwa FC Barcelona yatsinze bigaragara ko itsinze mugabo twabonyemwo ukwigenza neza k'umwana yitwa nde Lamine Yamal Lamine Yamal tubazi biko turamuvuga ko turavuga ngo numwe mu bakino uvuga ngo agize inkino zitashika kuri nka zibiri canke zinga yigenza neza wanashaka abana ba MVP umugorono wejo yatsinze igitsindo yongera natanga mwene natanzemo na assist yatanzemo na assist ku munsi wejo aho kugeza muri kano kanya umwana yitwa Lamine Yamal assist yatanze Rashford na Frankie de Jong yatsinze igitego cyambere kuri pass ya Frankie de Jong aho kugeza muri kano kanya umwana yitwa Lamine Yamal amaze kugera nkuko babivuze ibitsindo na assist agera kuri 33 byose biteranije mu nkino ibitsindo 18 amaze gutsinda 18 assist 15 uno mwana ko bigaragara ko mengo tubaze ko turamuvuga ko mugabo iyo yaje kigenda neza dutegereza ko tukamuvuga ko n'umwana karekana ruvuga ngo ibiharo bidasanzwe twavuze ko ngina ko arakina mu nkino zeruka bakina na Copenhagen yabaye MVP bakina na equipe ya Real Oviedo yigenye neza uko kwa Real Oviedo naho nyene yagiye kuba ko yatsinze kuri 3 busa Lamine Yamal yatsinze ikitsindo ku munota navuga ngo 73 kuno mwana Lamine Yamal umengo nawe uko bwira atera ahabwa dugana urugero buri munsi Bwana Houston na Robert twama twabigarutse ko kenshi uryo umwana Lamine Yamal no umwana novuga ati ni isi ibereye y'umupira w'amaguru Lamine Yamal agitangura mu FC Barcelona ahabwa kanya na
Xavi Hernandez uko yanguye siko ameze uno munsi ni Lamine Yamal rwose ukaraba mu nkino zigera kuri ndwi aheruka gukina ni zitandatu afise uruhara mu bitsindo ndwi adatanze assist atsinda igitsindo afise na omdi match mu nkino zigera kuri zitatu nimba nihenze uriko uranyumva rero kubwanje novuga ati Lamine Yamal akomeza kwerekana canke kugaragaza yuko ari impano ibereye aho akomeza kwerekana ko ubushobozi abufise bwo gukora ibishoboka vyose kanatsinda niyaguma kuri urugero ndiko ndasura kandi kumubona mu bakinyi b'abanyamahirwe gushobora gutahukana umupira w'inzahabu ndavuga Ballon d'Or rero simbona ko hari vyinshi cyane ntava ndamugaruka ko Lamine Yamal ariko nuko ibikorwa vyiwe karakora bigaragara biko biraboneka ariko aratsinda ariko arafasha umugwi wa FC Barcelona mu bisanzwe mu majambo make novuga ati nkamwe mu majambo yashoboye no kuvugwa ndetse na Dieter Hansi yavuze ati Lamine Yamal muri kino gihe je aranezera cyane kuko ariko arakora cyane ariko aritanga mu gukinisha bagenzi we ndetse ariko aranitanga no kugaruka gufasha bagenzi we inyuma urabona ko ari igikorwa tutari dusa tumumenyere mu kugijanye no kugaruka gufasha bagenzi we inyuma ariko no munsi urabona ko yadugije urugero mu bijanye no kuza gufasha bagenzi we inyuma ariko arabikorera ko cyane je mu majambo make novuga ati Lamine Yamal ariko akora ibikorwa vyiza cyane yego ariko akora ibikorwa vyiza amapare ngiye kuvuga kuno musore bitera Lamine Yamal biroroshye kuvuga umukinyi bigaragara ko afite n'imyaka myinshi kuvuga ngo uyu mukinyi mazugira maturité mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni n'igitangaza ko umwana w'imyaka 18 bitera Lamine Yamal na Zarawi Eban amaze kuharo bigira ku 33 ngo umaze gutsinda ibitsindo 18 asita 15 uno mwaka bigaragaza ko Lamine Yamal nakuba ikintu kimwe bwana Ridike uyu musore akiva muri academy urugero rwari rusa nk'urubayabaye uko sezo iteri iduga Lamine Yamal niko ateri abigitangaza cy'umukinyi bivuga ngo iyo arakoze ku mwaka heze araza kabidubra umwaka urikira akongera kabidubra undi mwaka urikira bivuze iki bivuze ko iyo ubayeho neza mu buryo bwo gukurikiranwa mu buryo buri professionnel ukamenya uburyo uza kumanaginga ubuzima bwawe n'uburyo entourage igukurikirana bireza kugufasha kuba umukinyi w'igitangaza twabigarutse ko turavuga ngo uno mukinyi yagonzwe n'iki yagonzwe na succès abo mu adolescent atanga kuja mu bintu bitajyana ibizi ariko kubera ko ari muri equipe ya FC Barcelona ari kubona umugabo bitsa Batanz Flick azi kubikorera abana bakiri bato nk'abari ba Lamine Yamal sivyo aramenya ko neza kumanaginga umusore asubira kuba concentré n'akazi kiwe uyu mwuga akiva mu bintu by'ama relationship yego numukinyi twaze kubona atanga kuduza urugero uko bukene ko bwije abana bandi baravuga ngo Lamine Yamal atsinda imigwi mito mito ariko kibaza mege imigwi mito mito karatsinda nimba yoroshe reka itsinde nindi mikoro zitakora aracyari umwana muto je mwana kurane rwanje ugiye kuraba Lamine Yamal nyine kara performinga ko novuga ngo buri saison nako plutôt buri rukino ariko abana yagaragaza ko umukinyi karaduko umaze gukora icyo no kwita ibitsindo urara rw'itsindo bigira kundwi mu nkino zitandatu ziheruka zitandatu ukakora uruhara rw'itsindo bigira kuri ndwi nuvuga ngo urarenza na match ufise uruhara rw'igitsindo kuri match kuri rukino ivyo biraza ko bivuze iki bivuze ko uno mukinyi igihe cyose azobafashwe neza igihe cyose azoba ari concentré akazi kiwe n'umukinyi azobateye ubwoba batanga kuvuga ngo uyu muhungu barabe neza bizorangira buri sezo hamwe Imana yo mutereka ntagira ibibazo vy'imvune hamwe dusanga buri sezo ataduga mu biharuro kuko ubu tuvugana ibigaragara nta mukinyi n'abakinyi bake bari kwisubu baba winga bafite runjira Lamine Yamal afise harabasatiza mu ruca of course kuri abana 9 ariko Lamine Yamal ku winga mukinyi cya ku ruhande no kwaza kana mukinyi wa mbere sauf Olise nubigaragara ko ngo na wari ari hejuru cyane ibiharuro bidasanzwe muri equipe ya Dominique ariko uyu musore bitana Lamine Yamal uravye uburemere bwa equipe ya Barcelona kinira ukora uburemere n'ubwatsi bw'umugwi ahetse mu mugongo ukora n'imyaka 18 biragaragara ko umukinyi buri gihe ataraduza urugero kandi mu buryo budasanzwe mbona ko Barcelona gutsungiriye amano mu mugwi biri mu bintu bishobora kuza gufasha no mugwi igihe kirekire imyaka 18 ufise sezo hafi 16 imbere y'amaso yibwira ngo abanda guterera sezo nziza afise nyinshi cyane hari nyinshi gose se nyinshi cyane irindi zina ryako rigenda neza ku mugoroba w'ejo banaserewe canke bananezerewe ni witwa novuga ngo Ronda Rojo nawe inyuma yo kuba agenda gusengerwa hariya ku munsi w'ejo atsinda igitsindo ku ipasi ya Rashford aza guserebura ryohewe cyane afite umunezero haba abakinyi bakinana baje baramwishimira haba novuga ngo n'umumereza ibintu bivuga bitandukanye reko biraba ku mugoroba w'ejo Ronda Rojo gwabaye n'urukino rwiwe rwa mbere kuva avuye mu bihe bitari vyiza anatangwe mu rukino rw'abakinyi 11 ari na kapitene wanashaka ku mugoroba w'ejo rero na Rojo inyuma ko twitumvuza ibisi heze mu mwaka wa 2025
ndibuka ko mu biganiro twavuze tuti Ronda Rojo ndamurindiriye ndabe neza neza niyagaruka niyaza ari wa mukino uvuga ngo asa arona ivyo ikaronona tuza ko dusa kuvuga ko atekara azoreka agenda wanashaka aba muri Barcelona ariko Ronda Rojo bivanye nuko novuga ngo abakinyi ba FC Barcelona ubuyobozi bwamuhaye icyizere ku munsi w'ejo rero yatsinze igitsindo gituma wanashaka yumva nezerewe yumva yagarutse mu bihe biwe vyiza witwa Ronda Rojo ku munsi w'ejo nawe yarafise akanyamuneza tuvuye ko Ronda Rojo rero inyuma yo kuba ava mu bihe atari vyiza akitsinda agakoresha amapenaliti ibindi bitandukanye yoba yagarutse muri vya bihe vyiwe vyiza twamubonyemwo kuko namwe bivuga ngo mudefasere ngo Ronda Rojo mudefasere mwiza biragoye guhita ukonfirma ko Ronda Rojo yagarutse kubera ko urugero rwa equipe ya Basete buri mukinyi wese kwigaragaza ko ari umukinyi mwiza mu buryo budasanzwe ariko ku magra rendez-vous azogutwara gute mu buryo bumeze gute ubwa mbere nakunze Jesse agiye ko yerekana mu kuja kuramutsa umumenyereza bita Batanz Afrique mu icyizere atsinze igitego araje kumuramutsa mugwa munda abire bigaragaza cyo no kwita umubano uri hagati mwiza hagati ya Ronda Rojo n'umumenyereza wa Batanz Afrique kuko bivuze kenshi ati n'umukinyi tubiza kuba hafi tukagerageza kuba twokamvaringa ibibazo agiye kuba camwo ati n'umukinyi wese Barcelona ni kapitene wacu turamukeneye mu mugwi nibigaragara karageza kuza kumuduza ugiye umugabo bita Batanz Afrique haramenyereza abazi kubana n'abakinyi ego nta nyambo ibura gahonzi nawe ari amakosa yokora ko